Guys, ndabaramukije cane nizere ko muri impore hamwe wese aherereye ni jewe nyene Obama ntahengeshanya kuguma ndabatamwo utu dutrike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. So ni ukuvuga rero uno musi ndabazaniye ukuntu application imwe woshobora kuyihinduramwo application zibiri. Murumva yuko ari akantu k'ubwenge kandi akantu mutaba mumenyereye kuri telefone. Nk'akarorero rero kugira mu bitahure, murabona jewe mfisemwo WhatsApp imwe ngaha, murabona yuko dufiseyo WhatsApp imwe ya Messenger. Ni ukuvuga rero n'ukuntu iyo WhatsApp imwe ya Messenger ntushobora kuyihinduramwo application zibiri. Murumva ngaha yuko bica bitworohereza nko mu gihe dufise amanimero arenze aya ma WhatsApp. Ni ukuvuga ubigize kuri WhatsApp Messenger icibamwo WhatsApp zibiri, ni ukuvuga haba iyi n'iyindi mugenzi wayo. Ubigize kuri WhatsApp business iba iyi hagaca haba na mugenzi wayo. Ni ukuvuga iki rero, nimba ufiseyo WhatsApp zibiri zose ukazikora uko muri ubwo buryo ndababwiye, uca usanga ufise WhatsApp zine muri telefone. Ni ukuvuga rero bana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo kugira ushobore kubona aho kantu k'ubwenge uburyo gakogwa. Banza ukorere kuri subscribe canke sabone aho hepfo impande aho hepfo ukora no ngaho ku gakengeri, tayari uzoba utanguye kuza urankurikirana gatanu kuri gatanu. Ndanabashimira ukuntu muriko muradushigikira mu kuza muradushigikira nyene mu gupartage aya ma video muyasangiza abandi, mubandanye mubikora rero turabubaha cane. Okay, aha rero uraza kwanza muri parametre ya telefone yawe. Okay, uraza muri parametre ya telefone yawe hama banza urabe guys. Kandi ikindi kintu naco nobabwira, muze kuraba aka kantu k'ubwenge ku bantu dufise parametre zimeze kumwe, ni mwebwe kaza korohera kubona. Okay, murabona cane cane abantu mufise ama Technospark 9 ama Technospark go 2024 go. Donc muze kuraba muri parametre yuko dufisemwo parametre imeze kumwe. Je murabona ni Spark 9 ko aba Technospark 20 ni mwebwe aka kantu kaza korohera. Ni ukuvuga rero urinjira muri parametre ya telefone yawe, hama uze kuraba aka ka option kitwa ngo special function. Kuri aka ka option guys, aka kantu karimwo utuntu twinshi. Mwico ndabasaba no kubandanya mushigikira, gusa munyereke yuko muba munkurikirana gatanu kuri gatanu. Nanje nzoza ndagerageza ndabatamwo ku musi utu tuntu tw'ubwenge, hama uce ufyondako ngaha kuri special function. Okay, hama murabona aha hantu handitse ngo app twin. Kuri aka ka option ka app twin niko uca wemeza ko nkuku guys. Murabona rero baduhaye ama application aya ngo niyo dushobora kugira donc tuyagira incuro zibiri. Aka kantu guys kahora gakunda ku bantu mufise ama telefone y'ama Samsung, ariko ubu n'aya ma Tecno y'ama nouveau modele bariko baragashiramwo. Reka rero nk'ubu duce tugira iyi WhatsApp ya Messenger tuyigira incuro zibiri, urayifyondako ugaca urindira. Okay, murabona yuko batweretse yuko vyahejeje kuba. Reka turabe aha ino rero ukuntu vyagenze guys. Murabona yuko dufiseyo WhatsApp Messenger zibiri, iyi hamwe n'iyi. Ubimenya gute rero? Urabona yuko ngaha hiyongereyeko akandi kantu nyene kerekana yuko ari donc twayigize incuro zibiri. Reka turabe nk'iyindi application twoca tugira kandi. Ni ukuvuga app twin bisigura ibi, donc twin bisigura amahasa. Ni ukuvuga rero ni application iba ifise na mugenzi wayo, ni ukuvuga iba ifise n'ihasa ryayo. Reka tugire iyi Messenger kandi tugire iyi Messenger. Okay, murabona nayo ko yahejeje ko habaye clone yayo. Turabe Messenger nayo. Okay, ngiyi guys, murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Ngiyi Messenger ni hasa ryayo, tuvyita uko nyene.
ndibaza murabona yuko ari utuntu tw'ubwenge guys. Aka kantu rero ko gufasha cane cane ku bintu vy'ama WhatsApp, hariho ababaza kwereka ngaha hepfo yuko hari donc bobereka ayandi ma application boshobora kubigira, babereke ayandi ma application baba bafise muri telefone bashobore kubigira ku yandi bataba babahaye. Rero reka je iyi messenger ndayikuremwo kubera imwe irakwiye, uragira kuri close. Okay, murabona yuko ivuyemwo, dusigarane iyi WhatsApp. Aka kantu ndibaza kazoza karadufasha cane. Nuku rero mubandanye mudushigikira mu gukora kuri subscribe, musangiza abandi ibi vyigwa vy'ubwenge biba bigezweho kuri telefone. Asigaye ndababwira ati bye bye. Ufise ikibazo ca wandika muri commentaire kugira tuzoronke akandi kantu duca tubaha ku munsi w'ejo. Ukuvuga iyo tutabonye commentaire zanyu ntidushobora kuronka ibintu duca tubigisha biba bikurikira. Okay, ciao ciao. Rero mwari kumwe na jewe nyene Obama ntayengeshanya kuguma ndabaha ivyigwa vy'ubwenge biba bigezweho. Bye bye.